muri PD iyo ngingo iratangaje kandi irababaje kandi si ingingo iza korohereza abanyagihugu b'ibihugu bibiri ibihugu bivukanyi. Si ingingo rero yafashwe ku mvo aheruka gushikiriza zijanye n'uko u Rwanda ruhaye indaro imigwi iheruka gutera Burundi, u Rwanda rugaburira imigwi iheruka gutera Burundi, u Rwanda rutanga inyigisho za gisirikare ku migwi iheruka gutera mu Burundi. Mu vy'ukuri twashaka tumwibutse yuko umugwi rero Tabara utabarizwa nta na rimwe wigeze ubarizwa mu Rwanda kuva ubaho wabyubarizwa muri Kongo. Ibyangombwa vyose vy'uyo mugwi babikuye muri Kongo, nawe na leta y'u Burundi mu kuja guhiga iyo migwi bayisanga muri Kongo. Ku buryo rero no musi kuvuga yuko iyo migwi ibarizwa mu Rwanda canke ko ifashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Rwanda, ico ni kinyoma. Ubugira kabiri, narinzi ko iyo sigura yotanga insiguro ziboneka zifadika, reka tumufashe kuzitanga. Iyo ngingo ifashwe ni ingingo igamije gushigikirana nkumbure n'ibindi bihugu bitere ku Rwanda, ibindi bihugu biraba u Rwanda irariranye. Aho ni mu gihe Evariste Ndayishimiye yagiye kuri programme y'ukurungika abasoda b'u Burundi, abana b'u Burundi muri Kongo kugwanya umugwi wundi wafashe ibigwanisho ugwanira muri Kongo witwa M23. Mugabo abasoda bakagenda bafise itegeko ryo guhiga kirazira mututsi wese muri ako karere. Uko niko bimeze, niko vyagenze, niko baje basoda bafashwe babisiguye yuko bahawe itegeko kubijanye n'igikorwa bagiye kurangurira hariya. Iyo rero biruko onye ku muntu yaheruka gushaka guhakwa kugirana imigenderanire myiza n'u Rwanda, kuko zariko biraja mu buryo, hariho nkumbure ivyo bavuganye ivyo bihugu vyose uko ari bibiri, hanyuma uwundi aca inyuma aja gukora ibintu bijanye no kugira uruhigi mu gihugu cyo muri Kongo abicishije ku basoda biwe. Abo basoda tubibutse yuko bashize muri Kongo baciye baja mu mugwi umwe n'umugwi w'igisoda ca leta ya Kongo hamwe n'intera hamwe. Ivyo rero kubera vyamenyekanye agacabura uko abigenza, noneho agaca yitwaza ngo u Rwanda ruriko rufata mu mugongo imigwi itera u Burundi. Tukagira tuti rero ko nukuburanirwa, kuko mu bisanzwe ivy'intwari bere vyari vyamunaniye, biramunaniye. Igihugu cacu ni igihugu ca nyuma gusa, kuko uravye umurundi ubuzima ari muno munsi kugira ronke acisha ku wepfo bimusaba imisi 3 kugira rondere naronke nico acisha ku wepfo. Igihugu cacu gisigaye kirangwa n'ubukene budasanzwe, ubukene buzura inzara, ubuzima busa n'ubwahagaze kubera ikena ry'igitoro. Igitoro tubibutse yuko ari nk'igiti cy'umugongo ku gihugu cy'u Burundi. Iyo igitoro kibuze ibintu byose bica bihagarara. Nibwo buzima u Burundi burimwo, nibwo buzima abarundi barimwo, nibwo buzima eka budasanzwe igihugu cacu kirimo. Ugaca usukiranye n'ivyo by'ukurungika abasoda hariya, ugaca uteranya n'intwari bere ingene vyamunaniye, agateka kazina muntu karabazwa mu gihugu, ivy'intwari ibereye nibiragasesesha rumuri zarabaye akanenera abahinga. Ugaca ubona ko atabutegetsi nyabwo afise, n'ijambo avuze bajya nyine bamukikuje ses collaborateurs, ugasanga nta mategeko afise abaha na kaduvayi. Urumva rero kugira avyuke asubire kuvyuka avyura ishusho yiwe nuko aca ivyo vyose afise agaca bitera ku Rwanda ngo nduga imipaka nkuko mengo yarafise cyamari y'abarundi. Ivyo ni ibintu vy'ibitera soni, uko nukumaramara nta kindi amari y'u Burundi
nta kindi amariye abarundi atari kubasonzesha, kubangaza, kubapfungira ubusa. Nta kindi amariye politike y'u Burundi atari gufata ubwo batavuga rumwe agacika umwasi. Nta kindi amariye u Burundi atari ivyo bisata vyose vyari inkingi z'u Burundi, indero, abaganga, eka n'ibindi vyose vyabaye ndase. Urumva ibintu vyose mu Burundi nta kintu na kimwe kigihagaze neza. Ubu rero akagira ati reka ndabe ko noronka abagenzi banshigikira mu kwambika ice y'u Rwanda. U Rwanda siko rwashizeho Tabara. Ikibazo narondere ingorane z'u Burundi ahandi, atunganye neza ivy'intwari bereye, atunganye neza ivy'agateka kazi na muntu, atunganye neza ivyo kurwanya ibiturire, atunganye neza ivyo kudafata abakenyezi ku nguvu, atunganye neza ivy'igitoro, atunganye neza muri rusangi intwaro, abitunganye neza, aze abikore neza, hanyuma asubire kuronka igihagararo n'ijambo nk'umukuru w'igihugu. Naho ibindi byose no guhuma amaso amakungu, bajya abanyagihugu bariko bazira ivyo batazi. Tubibutse yuko igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi ari igihugu kimwe, n'ivyo bihugu bibiri ku isi bisangiye ururimi, bisangiye imico, bisangiye akaranga, bisangiye vyose. Nizo bihugu bibiri gusa dufise ku isi, u Burundi n'u Rwanda. Bwe rero gukorera kuri izo bintu kwiratsimbataza imigenderanire, agacatera urubuto rubi, agaca biba urwanko. Ndabibutse yuko ico gihugu cy'u Rwanda harageze aho gifata mu mugongo Burundi, na leta y'u Burundi abizi, aho leta y'u Burundi yari yaburaniwe mu kubura n'amahera iterera mu kigega ca East African Community. N'u Rwanda rwafashe ya mbere mu kunganira Burundi mu kubutangira ibirarane byose. None ivyo si ubuvandimwe, ubwo si ubucuti bukomeye, uko si ubuvukanye. None u Rwanda gozira ngo nuko rwahaye indaro impunzi z'u Burundi z'abarundi, nico gozira. U Burundi ni bwakiriye impunzi bitandukanye, duhereye muri 53 bukabandanya n'ibindi bihe 67 63 niho bwatangiye kwakira impunzi, 67 no mu nyuma u Burundi bwabaranje bwakira impunzi gushikeje ubundi bwakira impunzi z'abanyamurenge. Byarabaye nibisanzwe cyane ko igihugu cyo kwakira impunzi, cyo kimwe n'ingere Kongo yakira impunzi, cyo kimwe n'ingere Buganda bwakira impunzi, cyo kimwe imisi yose impunzi. Umuntu amaze kuba impunzi nibabura ivyo bamushira ko bamwegekako. U Rwanda rero nibwozira ukuba bwarakiriye impunzi z'abarundi mu gihe bariko barahigwa kwicwa, mu gihe bariko baracibwa imitwe, mu gihe batariko barabangamira ubuzima bw'umurundi cyangwa ubw'igihugu, ariko gusa bazize ukuri bariko baraharanira, bagaca bahigwa buhongo bagahungira muri Tanzania yarakiriye impunzi z'abarundi. Tanzania vyaravuzwe ko muri Tanzania hariko harateguwe imigwi, vyaravuzwe muri Tanzania, ariko ivyo vyose uno musi Rwanda rukazira ngo warakiriye impunzi. Nizo mpunzi ivyare Tabara nta n'isano bifitaniye. Nico gituma rero twogira tuti leta y'u Burundi ni kubita gaci ni isubireko, kandi naho vyobuko hari inzira bicamwo kugarika imbibe, hari inzira bicamwo. Umushikiranganje w'imigenderanire avugana n'uwundi hakaba inzandiko, ico bita note verbal. Nivyabaye yavyutse gusa mu gitondo yiyumvira ati uno munsi ndugara, acatanga itegeko ku mushikiranganje w'intwaro ya hagati, nawe atesha ku maradiyo ibintu atana rimwe vyari bwareho kuva diplomasi baho. Murumva rero nuko hari ibintu bibuze. Iyo rero vyakunaniye ntushake guta ingorane zawe ku bandi ngo urafasha ingingo ngo ico gihugu nico mwasi wawe kandi atari